Hey guys, mwama mubona rero telefone zimeze uku. Iyi telefone swati hari gihe iba bayiforomase irimo kode bakoresheje amatushe aya yo mu mbavu aya mubona ngaha, hanyuma kode nk'iyi rero ikacijamo. Abantu benshi bahora bambaza ngo none iyi kode twayivanamo gute. Iyi ni kode bita FLP. Iyi FLP rero ugiye nko muze kuraba ushima ko irimo ahantu hasiva ihari, urana yuko wifi icayi blocker. Okay, tugira rero tujane etape par etape ndabereka ingene ushaka kuvyikuriramo mu kanya gatoyi cyane. Yes guys, ikintu kirari ndaza kuza kuri telefone yanje nshiremo contacts nkuko contacts no kugira ngo ndonke wifi ncenza hano kuri no telefone iyi cyenda connecta kuri wifi nyene nk'ibisanzwe. Connecta kuri wifi nta kidasanzwe kihari, waza kuza hanyuma ushiremo code nyene ya wifi yawe. Cyo ndaza kuza nshiremo ino code y'ino wifi yanje. Yes, hanyuma nkore so connecte. Ndakora so connecte hanyuma ngenda bibereke. Yes, telefone nayishite kuri wifi ikakora login, ndabibereke neza ingene ino code ushaka kuyikuramo mu kanya gatoyi cyane bayita FLP. Ino telefone turiko turakora ni Tecno yo mu bwoko bwa Camon. Camon yose cyenda bereka ingene dushaka kuyakora, Tecno yose cyenda bereka ingene dushaka kuyakora. Goma nanje gushikimira video kugira ngo hatagira kantu na kamwe cenge hano kuri no pa copy banda bibereke. Wabona ino code badusaba inzira zibiri. Bariko badusaba inzira utiliser mon compte Google à la place. Yaba email yahoramo ntayo tuzi kuko email ngaha ushiramo email yahoramo, utayize ntibikunda. Code ngaha utayize yahoramo ntibikunda. Bana ngaha ngize nkuku code ngize and34 ntibikunde bana ngo mode pass incorrect. Bana code yose nshizemo ni mode pass incorrect ntibikunda. So nisho shiko cy'ubwenge ngiya ndabibereke. Rero tuza kuza dukorera tour, reka telefone tuyishyire mu cyongereza je kwera plutôt. Tuza kuza dukorera tour dushitana ku ndimi. Murabona ngaha murabi no etape ya mbere kandi inzira ngenda bereke ikora ama telefone nka yose. Uraza kumanura umanure ucita muri no rurimi ngenda kwereke. Uraza kuraba ururimi ngenda kwereke. Reka twete hitemo ururimi uru cyo turushiramo mwarobonye neza. Cyo tubandanya nkuko tubandanye hano cha dukora ruturu rime nkuko cyo tuza hano kuri wifi, cyo tuza hano kuri please twajutira sivyo. Ncenza ngaha kuri clavier aha ruto kindeza murahabona aha kuri clavier aha kuri espace nshonde ngo mizeko. Sorry, ndaza kuza hano kuri clavier nshonde mira nkuko mizako. Okay, aha nibi passage reka tura. Yes, tugeze ngaha rero kuri na espacement plutôt kuri no tucha espacement cyo cyandika kumizako nkuko. Maze gushaka kumizako urabona iki kirongo cyo ngaha hepfo ucuca kuri iki kirongo cyo ngaha munsi kandi usubika cyenda kuri aka kantu ko ngaha munsi andi baza muri ko murakabona akakonga hasi nkuko. Yes, ucumanura ukamanura ucura aka kampi kambere hano gahera ucucunda rino jambo batumberanye hanyuma ukacucunda no kuturongo dutatu ucucunda hano kuri aka jambo ka nyuma nkuko. Yes guys, hanyuma tukafyonda ko ndabanira bibereke ucucunda kwa no jambo rya mbere ryaje ngaha. Reka ibi bivemo iyi flow ivemo sawa. Ucucunda kuri jambo rya mbere ryaje ngaha maze kurifyonda tuza kuza tubandanye. Ndabibutsa gukora subscribe. Abantu mutarakora subscribe muri abahombe cyane kuko urabona neza yuko ndaje ndabatemo ama Samsung, ama Huawei, ama Itel, izama Tecno urabona turazikoze. Ndaje ndabatemo nito zindi zose. So murabona kantu kameze nka partage no hejuru ucugashonda ko nkuko. Hanyuma chatugura ino Gmail dushonde nkuko Gmail. Yes guys, hanyuma ucuza kuri kano kamenyene nkuko cyo hano kuri ajouter hama cyo hano kuri exchange cyo dushonda. Murabona kakaboro ka clavier aka kantu aka ko kuri clavier, donc aka kameze nk'agatangurirwa cyenda gashonda kuri mwe kugira clavier hagaruka yicongereza. Murabona clavier amaze kuba yicongereza. Cyo twandika ijambo cyo wandika email ya fake twandike nka eric@gmail.com email ya fake. Cyo tuza kuri jambiri iryo hirya cyo turifyonda ko nkuko. Hanyuma cyo dushyonda kuri exchange. Hama murabona aka kaboro akako ngaha ku bantu mutazi cara wenda kabereka
akaboro akako ngaha cyatuza tukafyonde ko nkuko hama dushonda okay right bana haje bari kwadusaba password kwadusaba password cyatuza tuyishonde ko ngaha hama okay yes code dushiramo iyo dushaka 1 2 3 4 muribuka handi hambere ko bamwe badusaba code tugira okay dusaba kandi tuyandike 1 2 3 4 dusaba tuyandike nkuko yes guys ibi ivyo ngaha dushonda ngaha kuri no twebwe nta mantu ze dushaka right ubanya kano kaje aka all right telefone turayihejeje dukora roturu dukorera roturu hamwe ku ntango roturu tugaga turi kubita mu rurimi twumva dukwite nko mu gifaransa okay tuza commencer guys commencer code zose ndagenda zibatemo mukore subscribe gusa mukore subscribe nta code nime ntagiye kuba nta bangana ngiye kubika kuri ibintu by'aya makode turaza kubandanya rero ngaha turindire ndabereke aha urabona twikoze mu buryo bubiri bambe yari gukorwa mu buryo bubiri swate twari guhiga ingene dufite email cyane tukagiga ingene dufite schema twe twahize ingene dufuta code yarimo okay kuko n'ibintu bari baje kwikoresha telefone no kuyikuramo code yes ino mise en jour turayindanye mpakiheze ndabibereke n'ibintu bitoyi cyane mwebwe abantu bakoze subscribe kuri no channel yacu nimuzo babahombe turindire kandi turarindira mpaka biheze iyi mise en jour ikora no installation peut-être yagaye connection yes mwana dushikiye handi hamwe bacha badusaba ko dushamo ya code dushamo imenyere duheje gushamo hariya ni 1 2 3 4 tuyishiramo nkuko murabe hana yuko ishibandanye na bimwe byo kuvuga ngo code incorrect ntibasuye kubituzanira yes telefone twa tuyimaze akaturindire murabe yes guys ndabibutsa kunda afise ikindi shirwa yifuza ko tumukorera urashaka kuturondera hanyuma tukakigukorera yes ibyo byose dukorana abantu baba batwandike muri commentaire bakavuga ati je uzonkorere ingene nkora mu code muri telefone iyi uzonkorere ingene nshaka gukora iki toute chose que tu mauvais te faire cyane gikorera mu kanya gatoyi cyane yes mabana hano ushishikira hano hameze uku iri jambo inyole ryaje ko rya code dukuye mu cyenda kuri inyole hama inyole nyene yes hama ibi byose turavyinyora twebwe nta mashema nta mantu ze tuzagushamo ibi byose turagira inyohe hama uragira plus amategeko ushaka kurasoma ufise umwanya je muga ntayo nosoma kuko yose ari mu mutwe ndayazi hama ukagira accepter puis duhitamo igihugu turimo no Burundi v okay siva hano kajuza kushirako kano ka v aka hama gashonda kuri siva hama siva encore hama siva yes bienvenue sur Hayos. Donc telefone ngaha turayirangije turamaze gushika kuri biro ya telefone ndaza murabibona neza yuko telefone twamaze kuyirangiza ubu ndemere kuyikoresha nkaja kuraba ibindi n'ibindi ahana yawe ifi nshaka ca ndayikuramo nkaca nogura connection yayo telefone murabona yuko nshaka kuyifotoza nkakorana buri kimwe telefone nayo nyene ubwayo ndashobora kuyifotoza okay Nijo nyene Eric ndabageza ibiganiro kuri New Life Studio Bwenyuzi ndabahamagarira gukora subscribe nyimba ikiganiro kibonye kuri YouTube kora subscribe nyimba kibonye kuri Facebook please nyaruka muri YouTube dushigikire ufyonde subscribe kuko ivyibwa bija muri Facebook mu gihe bimaze imisi nk'itanu byarashize kuri YouTube thank you.